Black Entertainer TV. Bega bino bintu uribaza ko ari nde aza kubihagarika? Ku munsi w'ejo niho nasimbiye ku rubuga rwa YouTube mbona ibintu Yago yavuze ni ibintu biteye agahinda, ni n'ibintu kandi novuga ko bibabaje. Ati ibimeze gute? Yavuze yidogera abarundi ko ari intashima bivanye nuko yoba yarabafashije, avuga ba General ba bose ba Kirikou n'abandi, aravuga ko ari intashima kuko yabafashije. Muga uno munsi akaba ari byo ariko arazira kugeraho ashaka no kwicwa kubera abano basore b'abarundi yahaye ikaze muri entertainment yo mu muziki w'u Rwanda. Ati none yabahaye ikaze bigenze gute, bije gute? Reka ndakwibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ukore like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Reka rero nongere ndaguha ikaze we wahisemo gukurikirana Black Entertainer TV. Je turi kumwe ni Tasi the winner nk'ibisanzwe. Ati rero bimeze gute? Umuririmbyi Yago canke uwo no kwitwa ko ari influencer hariya mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yarahunze akajya gutura mu gihugu cha Uganda hariya. Ati ibimeze gute? Yago yigeze gutegura igiteramo cyo kumurika album yiwe. Icyo gihe atumira abaririmbyi bagiye batandukanye ba bose, Kirikou, aho habaye imari zigiye zitandukanye, aho babazimije ko ibyuma hariya mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko byazanye isura mbi, bituma haba akanunu kwita hagasembwa hagati y'umuziki w'u Rwanda n'u Burundi. Haraba gushamira n'amajambo menshi, abanyagihugu mara mwadufatiye abaririmbyi nabi, kumbe batazi imvo iyo ziriko zirava. Ku munsi w'ejo ikiganiro Yago yacishije kuri Yago TV show niho yavuze ibintu byose uko byagenze, aho abantu bashatse kubica babikire hamwe na Yago ku buryo batazomenya wagwana ibyagenze gute. Ati rero byagenze gute? Bari bateguye ko azoba bagira impene, haza kubamwo abantu bapanga ko iyo mpene yobaga umuntu akazoca ashiramwe umuti kugira ngo uze kwica abantu baza kwijya bose, harimo ba Yago ba bose ba Kirikou na brand zose bari bajanye bari aho hantu. Rero ikintu cyatumye bitaba nuko ariko baga impene uwo munsi siwe yayibaze. Rero amakuru hari akavugwa ko boba batumwe n'abandi bantu bari nyuma y'ivyo bintu, ba Philipita, aba ba DJ Brian, ba Jihad n'abandi. Ukabona ko ari ibintu bitari bisa neza. Umugambi bari bateguye bavuga ati Yago niwe yahaye ikaze n'ikariba abarundi basigaye badukoma uno munsi bameze ukuntu barishikiye muri industry yo Burundi. Nawe yagakavuga ati jewe nta munyarwanda nigeze ntandukanya, nta hantu na hamwe nigeze ntandukanya abantu, twaje muri game twese dukora bimwe, ndabaha ikaze nabo barabyumva. Kandi ndakwibutse ko mu minsi ya kera umuziki wacu ntiwigera ujabuka ngo uze mu Rwanda, kwari ugudukoma bakadukoma tukavyemera. Je nka jewe ndibuka ko ndi mu bantu nakuze numviriza imiziki yo mu Rwanda kubi sana, kandi wasanga ahantu hose ari iri kiravuzwa. Mugabo uretse uno munsi yuko bamaze kubona ko byose byarahindutse, ubu indundi ngaha ziravuzwa nyene abantu kumva tego. Mugabo kera my friend, reka ahubwo bakwibaza tuba mu Rwanda, ahantu hose wacha wumva ari Nyarwanda gusa. Yago ikiganiro yabahaye ubwa mbere, ibiganiro byose abarundi bose bamaze gukora, umuntu bita Yago niwe yatanguye gukoresha ibiganiro abarundi baca babona kwibasira no kuyandi ma TV. None umbwire umuntu yoba afise abantu barenga 800 bamukurikirana kuri YouTube yiwe, kuyoza kuvuga ati abantu ni ntashima, akanda atabona neza yuko ibyo yavuze ari byo, akaza kubwira abantu ni ntashima. Kandi nivyo abarundi ari ukuntu wenda usanga bashima ku munwa, mugabo exactly ntabwo basanzwe bashima, kuko uravye umuririmbyi Big Fizzo n'umuntu akwiye kubawa muno muziki wa 2-5 indwi. Ati kubera iki?
nimba hariho abantu bariko barakora cyane n'aba bahungu biwe Kirikou, J, aba ba Dramati, General bose bari muri rebo ya Bantu Boy. Muga nta numwe ndigera mbona aje akavuga ati muzehe nakubali sana. Uretse Dramati keshi ni wakunze kuvuga ati eba nibyo nokora byose. Mutama Big Fizzo sino mumburira indero. Yago Pondati nawe ati abarundi ntibashima. Umuntu yemeye ko ashima gusa ni Alvin Smith wenyine. N'abandi bose ebana ibyo muba murimwo ngo nabibona na gato kabisa. Umuntu agakwa kwica kubera mwebwe noneho mwarangiza ntimunamushimira. Nico gituma nama mvuga uwo muziki wa 257 mu gihe urimwe ubuntu bw'ubujyajya butagiye buva niyo buza nta hantu na hamwe muzigera mushika. Kandi ibi bintu vyahereye kera, sinzi nimba wibuka Big Fizzo asohora indirimbo kera yo gufaka aba journalist, aho baragiye ko baramuvuga bamwe n'abafana biwe nta nubwo bari bwaje muri izo game mugabaza bamuvuga ya muheni kiniki we bacagira kabafaka abafaka. Rero ni indirimbo bakoranye na Shani Queen, nyimba mutayizi genda muyumvirize hariya What's My Name. Rero uja gusanga ibintu byose si byubu ahubwo vyahereye kera kabisa. Rero uza gusanga game irimwe ubujyajya bwinshi bukabije, nubwo buyinjiramwo ni bubi. Ubundi ubu twiriwa turabapotinga tuvuga inkuru za nta mamega batuguriye, ni wa wundi muntu ahura n'ahantu ntaguye n'umucoro nta niki. Urumva ni ibintu nk'ivyo. Rero my friend, irifo ko tuja hamwe tugakora brand, tugakora ikintu tuvuga ati n'urukundo tugamije guteza imbere kino kintu, apana kuzana mu bujyajya my friend. Murabe mwikebuka ibi bintu byuko wosanga Kirikou atigeze avuga ashimira Yago, ndetse nta n'uwo yoshimira kuko na ba Big Fizzo yagiye gushimira ba Oscar Fashion, kandi Oscar atamuziki yigeze amusohorera numwe. Kwambika umuntu nibisiguye ko ari ibintu birenze yagufashije no. Wari gushimira ba Fizzo bo bafashe bagushira muri rebo yabo. Ubundi ibyo bintu byose ubona imiziki bakora nuko hari ubumenyi bakuye kuri Fizzo my friend. Rero abaririmbyi b'abarundi mwige ebana mwige gushima, kuko nubwo umuntu atoba yakoze ibirenze mugabo my friend ukavuga ati bana ko iki kintu thank you kabisa. Ubwo rero amakuru nari ndafitiye nayo je twari kumwe Tesi the winner na channel yanyu ni Black Entertainer TV, kandi nongere nshimira abantu mwakoze subscribe tugashikana abantu 200 barenga. Noneho mukore n'ubundi dusubire dushikane n'abandi barenze, kandi ndazi muzobikora. Thank you so much.